Guys, muri iyi video nje kukwereka uko ushobora kuziganya amamega yawe. Guys, waruzi yuko WhatsApp iri mu bintu bishobora gutuma amamega yawe ahera n'ingoga. Guys, rero nje kukwereka uko ushobora guhagarika ivyo bintu bituma amamega yawe ahera yihuse. Guys, hari abantu usanga mwigurira twa tumega twa 450 650 uko, ariko ugasanga tutumega tuhera mu kanyi sase. Guys, rero muri iyi video nje kukwereka uko ushobora kwiziganiriza ayo mamega yawe guys biciye kuri WhatsApp. Ndakwereke utuntu tw'ubwenge twahora dutuma amamega yawe ahera yihuse muri WhatsApp. Okay, gumana nanje rero gushika inyuma ya video guys, gumane nanje gushika impera ya video mpakubonye aka gatrike guys, nakantu k'ubwenge ndazi muraza kunshimira mwenda bemera muri abantu banje guys. So kora subscribe rero ngaho hepfo canke sabone kugira ivyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika guys. Okay, ntagutevya rero nimubanze mumufashe muce mufite onda jeme mugire comment guys, murasangiza abandi iyi video nimba nawe wumva yuko igukoreye umuti guys. Okay, ntaguteba rero nimubanze mubifashe hama tugende n'agatrike nabateguriye uno musi. Nimubanze mumfashe rero mukora umuti hama tugende n'agatrike nabateguriye uno musi. Yes, nibaze yuko re mwahejeje. Ntaguteba rero urinjira muri WhatsApp yawe. Je mubona yuko mfise WhatsApp zibiri, reka nkoreshe WhatsApp business zose zirakora 5 kuri 5. Okay, winjire rero muri WhatsApp yawe hama urindire yuguruke hama ucuza hariya hejuru option da hejuru kutu turongo utu tuburungu dutatu. Okay guys, ndabereka akantu k'ubwenge kari ngaha muri WhatsApp ekahora gatuma amamega yawe anyaruka guhera guys. Rero uko ushobora guca ugahagarika. Okay, ucufise ndarenga kuri parametre hama umanuka ino musi gatoyi. Okay, umanuka musi handitse ngo stockage et données. Ndibaza murahabona kuri stockage et données hama wemeze ko guys. Okay, hama rero ikintu gituma amamega yawe uhora ubona hera yihuse kandi guys nyene ugasanga nta buryo ufise bwo kugumugura amamega, ariko aka kantu rero niko kantu gatuma amamega yawe ahera yihuse guys. Utu tuntu tubiri mubona ngaha guys, utu tuntu nitwo tuntu dutuma amamega yihuta ahera anyaruka. Reka rero duhere kwa aka kantu ka mbere kugira ndabasigurire uko kameze. Ahantu ka qualité do chargement des médias, no kuvuga iyo ukemeje ko nkuko ubarakuzanira utu option tubiri. No kuvuga iki rero, utu option n'utuntu duca twerekana uburyo ikintu uteresharge kuri WhatsApp qualité kiza gifise. No kuvuga rero iyo kije gifise qualité nini no mu kugira kibe teresharge cose igitwara amamega menshi. Aha rero iyi qualité iyi qualité ya mbere niyo qualité ya moyenne. No kuvuga nimba uteresharge nk'ivideo ipima nk'amamega 10, iyo video mu gihe washize kwa aka option kuri qualité standard, no kuvuga iyo video yawe irashobora kuba teresharge ifise nk'amamega 5, 2 canke 3. No kuvuga rero murumva yuko biba bifise itandukaniro na no ngaha hepfo. Aha hepfo rero hoho nimba video yawe yari ifise amamega yaripima amamega 10 uri kurayiteresharge nk'ubu je murabona yuko kari ngaha hepfo guys. Iyo video ahubwo izozinabona gose itsindagira ayo mamega kugira nyene ize gushika ibona, kandi nababwiye yuko iyo video uyiteresharge ifise qualité nini igutwara n'amamega cyane. So ahantu rero aka kantu nimba warakakoze gusa aka kantu karafise akamaro, karashobora kugufasha nko mu gihe urugikiraniye amafoto n'umuntu. Rero amafoto ukaba uyashaka abona, rero ni wowe gusa nimba wumva yuko akantu ugakenera canke utogakenera. Nimba wumva utogakenera nyene ubona ibintu vy'amamega bikugora cane, urashobora gushira kuraka kuri qualité standard. Nimba ubona ata kibazo c'amamega uba ufise nyene ushaka ibintu bibe biza bifise quality guys ibimeze fresh, urashobora gushira ngaha kuri quality HD. Ukundibaza murabibona, no kuvuga ngaha ubushize kuri foto ize kuza ibona. Nakubwiye wowe nimba ubona
nyene amamega kugora uca ushira kuri aka kambere nk'uku bawemezemwo nk'uku. Okay, reka reje ngumize ngaha kubera nkunda kuba nkenera ibintu biba bifise karite. Hama ufyone ngaha kuri enregistrer kugira tubandanye na kandi rero twagiye rero n'utu tuntu twaha hepfo natwo. Guys, ndakwibutsa ukaba utarakora kuri subscribe, nico gihe cawe utu dutrike tw'ubwenge ntituzoze turagucika. Twagiye rero banza urabe yuko wakoze kuri subscribe, dukwakwanye n'akandi gatrike gatuma amamega yawe anyaruka guhera n'uburyo uca ubihagarika. Guys, ya twagiye rero aha hepfo haranditse ngo télécharger auto de media, no kuvuga télécharger automatique de media, no kuvuga ibintu bakurungikiye, donc ibintu yaba ama video murungikiranira n'abantu canke azanana mu magroup atandukanye nyene, donc muri rusanga ama video canke ama audio mwakiranirana murungikiranira n'abantu, umuntu akikurungikira ihita iba télécharger automatique. Guys, aka kantu murumva yuko gatuma amamega yawe ahera. Urashobora kuba ufise nk'ibi groupe vyinshi guys, ugasanga ni ibi groupe nyene vyinshi, rero ugasanga mu groupe bararungika audio, bararungika ama video, bararungika ama photo nyene ibintu nk'ivyo. Rero aho muri ico gihe ivyo bintu mu gihe utuntu ngaha turi automatique ivyo bintu bica vyiteresharja wewe utarinze kubiteresharja. Twagiye rero nk'akarorero. Okay, nk'akarorero tuje ngaha kuri anitiriza redonnées mobile, no kuvuga mu gihe turiko turakoresha amamega yacu asanzwe. Guys, aha ni mu gihe tuba turiko turikoreshereza utumega twacu, hari ugaca ufyonda ko nk'ubu uje ugafyonda ko ngaha. Okay, mubona yuko utu tuntu tuba turiko utuvi. Guys, ndazi abantu benshi utu tuntu sijya mbere mutubonye rero, ahubwo nuko mutari mutahura ico utu tuntu dusigura. Utu tuntu rero iyo twuguruye nk'uku bisigura iki rero? Mu gihe hari nk'umuntu aturungikiye ifoto canke aturungikiye audio canke arungise video canke arungise document, ashobora kuba ari umuntu, ashobora kuba ari ama group urimwo nyene biravana. Aha rero mu gihe utu tuntu twuguruye bisigura ko ico kintu cose akurungikiye muri ibi bintu vyose bine ngaha gica gihita ciyugurura automatiquement nk'uko mwabibonye, nk'uko twabisomye hajya haruguru. Guys, rero utu tuntu rero wewe nimba utu tuntu nibaza yuko atari ingenzi cane. Guys, utu tuntu si ingenzi, ni kuvuga wewe nimba uba ufise ikibazo ca internet ariyo mamega, urashobora kutwugara ku buryo uzoza urateresharja ibintu ubonye yuko ari ingenzi kuri WhatsApp yawe canke nyene ubikeneye. Aha rero utu tuntu nanje ngomba ndatwugare kubera mfise ama groupe menshi, rero yose ibintu vyose barungitsemwo bica bibateresharge, uca usanga nanje bingora ndetse bikananyuzuriza telefone. Guys, twagiye rero uhejeje kudukura kutu tuntu, donc wowe urakura kutwo ushaka nyene. Je mbonye utu twose yuko kuba bandungikiye bica vyiteresharge automatique atakamaro vyongirira. Hama uca ufyona ngaha handitse okay, uku tayari ubuhejeje kuri anitiriza redonnées mobile. Aha rero twagiye no ngaha hepfo kuri en connexion wifi. Aha akuri aka kantu ka kabiri. Okay, aha kuri en connexion wifi no kuvuga rero nahone mu gihe uri kuri wifi ibintu vyose abantu bakurungikiye canke ama groupe yarungitse bice bihita vyiteresharja automatique. Naha na jewe nca ndadukurako utu twose. Guys, ndabona yuko atari nk'ikintu nyene uba ukeneye guteresharja wewe ushatse kuba bica vyiteresharja automatique, uca usanga atari fresh. Guys, ama kuri itinerance, no kuvuga ni mu gihe itinerance nari nabasiguriye muri video heruka, ni mu gihe uba uriko urakoresha connexion atari iyo mu gihugu waruri. Nk'ubu dufate jewe ndagiye itinerance mu congereza bisigura roaming. Ndaza ku kantu ku bantu mukunda kuba muja mu bindi bihugu sijya mbere muba mukumvise aka kantu rero nakone mu gihe ugiye gukoresha connection atari yiwanyu nk'ikindi gihugu kana kugiyemwo ngo bice vyiteresharja nahone. N'utu tuntu urashobora guca utwugara hose, hama wihereje ugaca ufyona ngaha handitse okay. Guys, aha uca wemezako. Guys, utu tuntu rero n'utuntu twahora dutuma amamega yanyahera yihuse. Ndibaza mwabonye yuko ari utu tuntu tubiri ngaha. Guys, naka kantu ka qualité de téléchargement
rechargement des médias na utilisare données mobile. Utu tuntu twahora dutuma amamega yawe ahera yihuse, rero ugaca usanga biriko biragutera ingorane zo kuguma uja kugura utumega. Guys, ndakwibutsa niba hagati uri kubona kaba kagukoreye umuti, ntiwibagire kwandika muri commentaire utubwire uburyo icigo uba wacakiriye, ndetse ufise ikibazo nahone urandika muri commentaire. Nukuvuga iki rero, reka tuje nko muri groupe kanaka, tuje nko muri iyi groupe. Murabona guys, mfise kama message 607 ntararabamwe, nukuvuga simperutse kuraba muri iyi groupe. Are murabona nk'iyi groupe kubera je tujya tuntu nari naratwugaye, amafoto bayarungitse acaga umukunyere, nukuvuga bateresharge ari uko jewe vyonze ko nkuku nyene nkayateresharge. Ibi byose nukuvuga aya malinki sorry, amalinki ntabateresharge, ama video nyene baba barungikamwe ibintu byose baba barungikamwe, kuvuga aya mafoto yose murayabona, amastika nyene ibintu byose baba barungika bishobora kuba telecharge n'ama audio dukuye mwayo malinki yonyene. Aha ndibaza muca muntahura 5 kuri 5. Ha rero ama audio ama video cyane cyane bijya usanga bapartaja n'ibintu bica biba telecharge wewe mu gihe utabigize. Curaba rero guys, nk'ubu jewe fashizi WhatsApp zose mfise, ndafise ko ama groupe hafi nk'amajana 250. Murumva rero ama groupe yose agiye ari telecharge ibintu byose barungika. Urumva najya mami gusanga ari ya enjiga, usanga ata n'iminota 10 ndayakoresheje guys. Aha rero tuje no muri WhatsApp ya Messenger. Okay, WhatsApp ya Messenger guys, nahone urashobora kuraba yuko wabigize nyene ukikingira kuri WhatsApp zose. Reka ndabibereke kubo usanga WhatsApp namwe ziri mu Congereza. Reka mbanze ndayihindure ndayishire mu Congereza mu birabe. Yes, twagiye rero. Murabona kubo WhatsApp usanga muzifise ziri mu Congereza, namwebwe ngire ko ndabereka. Uja hariya hejuru kuri turiya burungu dutatu, hamukaza haba handitse settings, ariyo parametre mu rurimi rw'igifaransa. Ugafyonda ko ugacuza ahantu handitse ngo storage and data. Aha ugaca wemeza ko nkuku, hama ugacuraba ka kantu ngaha ngo akanika kandi kambere ngo media upload quality. Nukuvuga iki rero, ni ibintu biba vyiteresharja biri muri quality iri nyene ibiri hejuru cyane. Aha rero aka kambere nababwiye ni ya quality usanga ari ntoyi, urashobora kugagumiza ko je nababwiye reko bashaka ibintu biba bifise quality nyene, niho nca nemera nkaza ndapambana n'utumega. Hama ca fyonda ngaha kuri HD quality, no kuvuga iba ari quality iri nyene ibikomeye, ifoto ize ibona fresh. Aha rero ca fyonda ko, hama nkaca fyonda ngaha kuri save, ariyo enregistrer mu rurimi rw'igifaransa. Ako nakambere. Hama re hahandi mwahabonye ngaha hepfo naho ngo when using mobile data, no kuvuga ni mu gihe uri kurakoresha ama mega sanzwe nabibasiguriye. Ngo when connected on wifi, no kuvuga ni mu gihe uri connected na wifi. Ngo when roaming nakababwiye guys, ni kakandi mu gihe uri kurakoresha connection y'ikindi gihugu guys. Reka rero nk'ubu turabe yuko twere twatuntu twuguruye, uca ufyonda kukaraba. Murabona yuko na WhatsApp nari natugaye, hama wewe usanze turi uragira ivyo ushaka yuko bizoza birabateresharje canke nibibeteresharje automatique. Hama ufyonde okay, urabe twose. Je murabona yuko twose twugaye guys. Aha rero ndibaza murabibona. Are ndibaza hari abaza kwibaza ngo none ivyo bintu ngo message bakurungikiye ngo ntizosubira kwiteresharja. No kuvuga message yiteresharje ari we uyiteresharje ariyo audio. Aha nshimye guca niyumvira nk'ibibazo mushobora kugira, urashobora kuca wandika commentaire ugaca usanga sindayikwishuriye ko ku mwanya. Aha rero mu gihe nciye ndababwira nyene nk'ibibazo mba nibaza muca mushobora kugira vyihuse, mba ndabakoreye umuti sana guys. Ni jewe nyene Barack Obama ngoma ndabatamwo utu dutrike tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. Murabona yuko je mba nipoye nyene guma nitamwo guys. Rero ndanababwira ati umwaka mushasha mwiza na Noel nziza kubayihimbaje, kuba taronse namwe mwihangane. Ewana turabemera rero muri abantu bacu, mukore like, mufyonde subscribe, mushireko commentaire nyene munasangiza abandi utu dutrike tw'ubwenge. Asigaye ndabikebanura ndababwira ati bye bye, tuzosubira ku mwaka mushasha naho ni ku munsi wejo. Kubaba baravye video aka kanya nyene murabona yuko kubazobona iyi video haheze imisi no munsi twari itariki 31
z'ukwi12 rero murabona yuko umwaka mushasha wadushwayemwo. So ciao ciao rero, Imana ibarinde dutangura umwaka mushasha tumeze fresh sana. Ciao ciao, mwari kumwe na jewe nyene Barack Obama.